guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Isa 12 ziruzuye neza muri studio ya RPA ijwi ry'Abanyagihugu. Kaze mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri wa 12 ruheshi mu 2019. Ikiganiro kigizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari umunyagihugu wo mu ikambi y'abatesheje izabo muri komine Ruhororo yarayanyurujwe akuwe mu gashoka komisariya y'igipolisi. Umukozi w'iperereza batazira nkoroka niwe yagirizwa kunyuruza uwo munyagihugu yoba yariyamirije ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza. Ubukene nabwo bw'imiduga yunguruza abantu ibujumbura burakenesheje abanyagihugu. Abo banyagihugu bavuga ko bahitamwo gukoresha uburyo bwinshi mu kwiyunguruza badafashe amabisi. Nayo mu gice cya kabiri c'iki kiganiro murakurikira ikigabane amagara soko y'ubuzima. Uwo munsi tukababwira ivyerekeye indwara y'imibembe. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Fabrice ndi mu rukundo hamwe na MSTV niyungeko. Aya makuru mukaba muri ko muyashikirizwa na Emile Nibasumba mukanya idonido. Duhere ku nkuru ijanye n'umutekano. Umunyagihugu batazira Ruhenga wo muri site y'abatesheje izabo ya komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi yaranyurujwe ku wa mbere uheze na Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka asanzwe akorera urwego rw'iperereza. Amakuru dukura aho muri iyo komine avuga ko uwo mukozi w'iperereza mu ntara ya Ngozi yamukuye mu gashoka komisariya y'igipolisi muri komine Ruhororo aho yari amazi ndwi apfungiwe. Uwo munyagihugu wo muri site ya Ruhororo akaba yari yahagaritswe n'imbonerakure zo ku mutumba Kinyami zari zirongowe na Theogene Habimana batazira binebagu umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD muri iyo ntara ya Ngozi. Uwo munyagihugu akaba yagirizwa kwitaba imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza hari mu mwaka w'ibihumbi 2015. Tubandanije n'ivyerekeye umutekano urongoye urwego rw'iperereza mu ntara ya Ngozi aradomwa ko urutoke mwitangwa ry'ivyuma vyo gutumatumanako bita Motorola. Izo nazo zatanzwe ku mitumba yose igize iyo ntara zigahabwa abarongoye imbonerakure hamwe n'abakuru b'imitumba. Intumbero ngo niyo guhamagarana mu gihe habaye igitero muri iyo ntara. N'inkuru ya Hermes Ntibandetse. Intara ya Ngozi igizwe n'amakomine 9. Ivyo vyuma vyo gutumatumanako Motorola vyatanzwe ku mitumba yose igize izo komine 9. Abarongoye imbonerakure ku mutumba nibo bazihabwa nk'uko umwe muri izo mbonerakure abivuga. Imitumba yose igize intara ya Ngozi bagiye bararonswa mu Motorola ku mutumba haronswa Motorola imwe barashobora kuyiha ubutwara imbonerakure canke bakayiha umukuru w'umutumba. Izo Motorola zatangwa n'abajejwe igendereza mu ntara ya Ngozi. Amakuru dukura mu bayoboke b'umugambwe CNDD FDD amyesha ko ivyo vyuma byo guhamagarana vyatanzwe ngo bizokoreshwe mu gihe habaye igitero aho mu ntara ya Ngozi. Mu ntumbero yo kugira ngo nibaramuka ngo batewe kuko baravyiteze cane ngo bazoroke ngo nyene ngo bahamagarana. Izo Motorola ngo zobafasha cane kugira ngo bace ngo bahura ngo bagwanirize hamwe uwo muntu ngo azoba ngo bateye. Iryo tangwa y'ivyo vyuma vyo gutumatumanako rikaba riteye ubwoba abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'igihugu bakibaza ico umugambwe woba ugamije. Uruganda rwa RPA rwarondeye Avite arongoye urwego rw'iperereza mu ntara Ngozi adomwa ko urutoke ko ari we yahaye ivyo vyuma byo guhamagarana imbonerakure. Ariko tumaze kumwidondora yashimye ducirako umurongo wa telefone. Jean Bosco Ndeshimiye batazira fupi we arongoye imbonerakure mu ntara Ngozi tumurondeye we yadusavye kumusanga ku biro iwe kugira agire ico ashikirije. Mwomenya ko izo Motorola zari zimaze gutangwa mu ntara zimwe zimwe. RPA ikabasha kumenya intara za Bubanza, Cibitoke na Kirundo.
Tukiri kubijanye n'umutekano amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi aratewe amakenga n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorwa n'abari mu rwego rw'igipolisi mu nyuma bakavuga ko abishwe arabasuma bivugwa n'urongoye urunani force inyuma yaho abantu batatu biciwe mu gisagara ca Bujumbura kuva ku munsi w'Imana uheze Vitan Nshimirimana arongoye force asaba abarundi kumera amagabo bagasuzuma ko atanzira karengane ziriko ziricwa nabo bari mu rwego rw'igipolisi. Akatari gace twama twumva umuvugizi w'igipolisi yiyamamura avuga yuko igipolisi hariho ibintu cyakoze yuko cyafashe canke cyashoboye kugandagura abagizi ba nabi ariko keshi turamaze kumenyera ngene ico gipolisi gikora yuko igihe gifashe ya mbere mu gukora amatangazo nkayo kiba gifise ibintu kiriko kiranyegeza kiba gifise ukuri kiriko kiranyegeza kiriko kirondera kwitanga ababuze kiriko kirondera kwitanga abarundi kugira ngo ntihagire n'uhirahira ngo akora amatohoza ngo amenye ivyo bintu ngene vyabaye kubisanzwe ntiwoshobora kuvuga yuko wafashe abariko bariba canke bagira bibe udashoboye kwerekana ivyo bariko barakoresha aho bariko bariba canke abo bariko baribwa nabo nyene ngo bamenyekane ivyo bintu n'ibintu mu bisanzwe mu mahaba mu matohoza haba mu kubishikiriza abanyagihugu bitegerezwa kumenyekana abantu ku buryo batagira amadidane na makenya ibi rero bihejeje kubaho twumva yuko igipolisi cyagandaguye abantu batatu mu gisagara ca Bujumbura bamwe bakabagiriza ngo bariko bariba bidutuma ahubwo dukebwa bikadutuma tuba amagabo kugira ngo twikangure ahubwo tubandanye dukora amatohoza kandi twibaza yuko abarundi bose boza barafasha muri ico gikorwa kugira ngo ntihagire abazokwicwa ngo vyitwe ukundi. Vitan Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike force mukanya turatandukira ibijanye na politike. Humura Burundi nta kibi kiri mu kwibuka no kubakira icibutso abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi bahitanywe n'ubwicanyi mu gihe c'intureka Uburundi bwinjiyemwo kuva mu 1993 Charles Nditije arongoye iprona itemewe n'ubutegetsi abona ko ikibi ari uko hibutswe bamwe abandi bakibagirwa. Ibyo ni bisanzwe kandi ntaho binegura mugabo jewe ico ntashimye novuga mbere cababaje kandi nagaye nuko hibutswe bamwe hakibagirwa abandi kandi nabo nyene bagandaguriwe muri kaminuza kandi bakandagurwa bifatanye bitumwe bivuye kuri ubwo bwicanyi bwa mbere hano vuga byabaye tariki 22 ukwezi kw'indwi muri uwo mwaka nyene mu kigo bita Kamisikiriri harapfuye abanyeshuri n'umukozi wo mu gikoni bashika batandatu bagandaguwe mbere abaza bavuga ko baje guhora abantu bishwe kuri iyo tariki duhejeje kuvuga ntibyagakwiye ngaho mbere muri urwo rukurikirane rw'ubwicanyi bufatanye n'ubwo bwa mbere haragandaguwe izuba riva umuyobozi yarajejwe ibyigwa mu bita directeur academique yitwa Ruzenza Stanislas aragandagurwa mu kigo mu biro bya kaminuza muri rectora aho naho nyene uyo yavuzwe mu mbere haragandaguwe n'ubundi mukozi yakora mu by'uburaro no gufungura ya kaminuza Rigide Z'Université yari mureja yitwa Nagombe Adriana mbere yari muri umunanje n'uwo yaragandaguwe abanyeshuri b'iki baramuhamba baramuzura aho twahamba abanyeshuri b'abahutu twari tuzi ko yagandaguwe. Tubandanije iki kiganiro ishirahamwe Rugofame ngo ntigyatswa amatongo ku nyungu za leta ahubwo vyakozwe ku nyungu z'akagwi gato k'abantu ivyo bivugwa n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Leonce Ngendakumana abivuze afatiye kucuka kibi kirangwa hagati y'abahoze barima
ayo matongo hamwe n'abashasha bashigikiwe n'abategetsi bo mu ntara ya Cibitoke be n'abategetsi b'umugambwe CNDD FDD dukurikire Leonce Ngendakumana. Abantu rero baje gushinga uwo mugwi ugiye by'amatongo bakawushinga bisinze inyungu zabo gusa bakawushinga bisunze ko nabo nyene ngo bashaka kwikanda nuko kwironsa amatongo nibo bonye ibyo byose nibo bariko baratuma ibyo byose biba nta gitangaje rero yuko ako kabwi k'abantu yitwa ko bari muri leta kasi iryo tongo urugupamu kakagihagira kavuga ngo bishikirijwe rero ariko kaca bagomba kuritwara bo nyene kugira bya bindi nyene bariko bihaniza abandi njyanye n'izo za urugupamu zabaje bizakorera ibikorwa bishobora gufasha abanyagihugu mu kubaha ubuca mu gukora n'ibindi bintu ariko bo bihagira mu matongo kugira bagurishe bagira urudandazwa baronka amafaranga menshi canke bahagira ahabo gusa atari cyo rero bari igihugu n'abanyagihugu. Leonce Ngendakumana asaba ko ikibazo cy'amatongo cyo kwitondegwa ataruko ngo gishobora kuzana injyane zikomeye mu gihugu. Ubwo ruhagara rurumvikana kandi ntiruzobaho gusa ruzoba mu gihugu cose kuko icyo kibazo uko kiriko kirafatwa uko kiriko kiragenda kizoruhira kugarukana intambara muri iki gihugu. Turakiye gusaba dushimitse yuko ikibazo c'amatongo corindira twebwe turabibona turabizi twaramamye kuva kera abo bantu menga ntibumva twebwe rero duhagaze nuko icyo kibazo cyo kwitonderwa kugira uhagarara kimaze gutera mu gihugu duhagarare. Umunyepolitike Leonce Ngendakumana akaba kandi ari umwe mu bashize umukono ku masezerano y'Arusha atunganya ingene umugwi ujejwe amatati n'amatongo ushigwaho n'ingene wategerezwa gukora. Leonce Ngendakumana akaba yakuwe na mugenzi wacu Vicky Chris Ninteretse mu guheraheza ibijanye na politike inyuma yaho urongoye umugambwe CNDD FDD muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Elize Nindorera ahamagariye imbonera kure n'abahoze ku rugamba guhiga buhongo abanywanyi b'umugambwe SNL kuri uno wa kabiri. Uruganda rwa RPA rwarondeye agatongwasa aramutswa uwo mugambwe cyo kimwe n'umuvugizi wawo Terence Manirambona kugira ngo bagire ico babivuze ko ariko ntibitavye telefone yacu. Nubwo biruko mu gihe yariko yugurura inyubakwa y'umugambwe SNL muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke hari ku munsi w'Imana uheze agatongwasa yabwiye abanywanyi biwe ko bo kwitura inzego z'ubutungane mu gihe cyose barenganijwe canke bahohotewe ngo nayo wewe nta bubasha na butoya afise haba kunyamira mabi canke ku butungane. Kurikira agatongwasa arongoye umugambwe SNL wahoze witwa FNL. Bamwe cyara bapunye naje akaboko ni murabye kabaye. Harya nta kintu kibabaje nko kuba hari abantu bitwa impunzi. Jewe narahonjeje ubuhungiro burarura cyane gose. Je narabaye impunzi mba ahantu udashobora no kumenya n'igihugu cyawe giherereye. Uraba hirya uzungurutse n'amashamba gusa. Ivyari byoroshe. Mugabo nta kibero gusa. Kumbere byari bikenewe. Hirya no hino harabafatwa kumvo izina ziriya kazabumva abandi ku maradiyo sindabavugira jewe nta radio mbise kandi sindi umunyamakuru kandi sinibaza ko n'amaradiyo buri munsi yogira page yo kuvuga ngo abaseneri bafashwe ni nakana kuko jewe nta mpunguzo z'akasofisi nta mpunguzo za komisariya kanaka jewe kandi jewe nta komiseri nakajewe ntwara mwabanye ngo ndamuha amategeko kimwe gusa wewe nihagira umuntu akurenganya akagusindira nturondere ko genda kubigwa ku radio ahubwo genda ku rwego rubishinzwe umwitwarire urubanza barashaka kuzogwakira bakaruca cyanye bakirabira hirya mugabo dosiye ube washizeyo cyanye muratinya ngo bacaho bakorerako nta bazobakorerako ariko rero ico nosaba nuko abantu twumva yuko dushobora kugira ingorane mu gihe kanaka mugabo kandi ko ingorane zishobora guhera. Agatongwasa arongoye umugambwe CNL akaba ivyo yabivugiye mu ntara ya Cibitoke muradukurikira ikibiriraho ku rubuga rwa Facebook rwa RPA ijwi ry'Abanyagihugu
murashobora kandi gusanga iki kiganiro humura Burundi ku rubuga rwa RPA wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI murashobora kandi kugisanga kuri YouTube, SoundCloud hamwe na Twitter. Mukanya turatandukira ibijanye n'intwaro. Humura Burundi. Ingaruka z'ubukene bw'imiduga yunguruza abantu bumaze iminsi bwibonekeza ku bituro vyo mu gisagara ca Bujumbura zirakora ku butunzi bw'imiryango. Iyo miryango hari igihe hitamwo kwiyunguruza ikoresheje uburyo buzimvye kurusha bisi. Ni inkuru ya Innocent Valentin Singirankabo. Ukwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura kubakoresha imiduga isanzwe ikora ico gikorwa cyo kunguruza abantu bisigaye arakayobera abahinga na cane cyane mu masaha yo kuja no kuva ku mirimo. Abatonda ku mirimo bagize amahirwe yo gushikayo badacerewe gutaha ruba urugamba rutoroshe. Batonda imirongo miremire umwanya munini bugatinda bukabirirako barindira imiduga yunguruza abantu. Abapolisi bakaruhukira kubashwiragiza amasaha maze kwegira imbere kugira bashike mu mihana iwabo uwari kuriha bisi amafaranga 400 acariha 1000 kuri taxi. Hageze saa 4 abapolisi bashaka ati mbo ni mutahe muve ngaha mutahe ayitagisi 1000 musaga 1000 ku muntu umwe kanyoshi 1000 kibitoki 1000 mutakuri 1000 kamera 1000 kuvuga pro box mushamije muri batanu 1000. Abo biyunguruza bakoresheje uburyo bwa bisi bavuga ko uko kuriha amafaranga bataba biteguriye kugira ingaruka ku mikoro y'imiryango yabo. Urumva rero bwabuke nuko bugena bwiyongera nuko bugera budusinzikaza kumvo z'amabisi ubitegere mu biharure neza turagowe. Urumva nayo bitse uvuga uti aya bisi ndaziganije amajana 8 ku munsi mu minsi 25 y'akazi ndabitsa ahantu nibikunda rero icyo giharo gikunda kubera bishika utaha na tagisi iyo bwakwiriye ko. Ku ncuri igira gatatu twahamagaye Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira agire icashikiriza kuri ico kibazo gitera n'akajagari mu gisagara arongoye ariko ntihitavye telefone yacu. Tuve aho mu gisagara ca Bujumbura tujabuke urubibe tugana mu gihugu ca Tanzania aho impunzi zo mu ikambi ya Mutenderi zimenyesha kwihagarikwa gishira hamwe Medical Teams International ryatanguye kugira ingaruka mbi mu bijanye n'amagara y'abantu n'ubuzima bw'impunzi. Iryo shira hamwe risanzwe gitaho amagara y'abantu rimaze indwi 3 rihagaritswe gukorera muri iyo kambi. Idonido na Baltazar Miburo. Impunzi zaho mu ikambi Imutenderi zimenyesha ko ihagarikwa ry'iryo shirahamwe Medical Team International ryaturutse ku kunyinyurana hagati yaryo n'ishirahamwe Croix Rouge ry'igihugu ca Tanzania. Ishirahamwe Medical Team International rikaba ryafasha mu kuronsa imiti impunzi zigwaye kugira bakurikirane neza abagwaye. Iryo shirahamwe ngo ryakorana n'abaremesha kiyago nk'uko iyi mpunzi ibitwiganira. Ishirahamwe MTI Medical Team International yahora rifasha kuronsa imiti abagwayi no gufasha abaremesha kiyago kugira bamenye ingorane zari n'amagara y'abantu iherutse guhagarikwa gukorera mu nkambi bivuye ku kunyurana hagati ya Croix Rouge na Red Cross ishirahamwe rya leta ya Tanzania. Kubera ihagarikwa ry'iryo shirahamwe impunzi zirafise ingorane aho twotanga karorero ku kubura imiti igwirirana ry'ingwara n'ubwoba butekeye abaremesha kiyago ko bagiye kubura akazi. Iyi mpunzi iravyigana. Ubu rero abagwayi akaba barabona ingaruka mbi aho umugwayi amwandikira umuti akawubura kandi ubwa mbere yahora buronka. Hakaba hariko haribonekeza ku bwinshi abantu bacibwamo bakongera bakayogwa bikaboneka ko amagara y'impunzi ashobora kubangamirwa. Nabo baremesha kiyago basinye amasezerano yo gukorera akazi ishira mu MTI baratega ubwoba ko umwanya n'umwanya bashobora guhagarikwa. Impunzi z'Imutenderi zigasaba ko izo njyane hagati yayo mashirahamwe zohagarara na cane bakareka gukinira ku magara y'impunzi. Tugasaba hasi n'ayo mashirahamwe yandi ako atukinisha ubuzima bw'impunzi zigorewe. Abatwara ikambi n'abaserukira impunzi baremeza iryo hagarikwa ry'ibikorwa by'iryo shirahamwe bakamenyesha ko ikibazo c'amagara y'abantu kigiye kugorana muri iyo kambi ya Mutenderi.
Tugume aho muri Tanzania ariko tuje mu yindi kambi y'impunzi yitwa Nduta aho abanyeshure b'abakobwa bahungiye muri iyo kambi baheba amashure ku rugero runini cyane muri uwo mwaka w'ishure w'ibihumbi 2018 ushira w'ibihumbi 2019 abarenga 600 bakaba baramaze guheba kwiga imvo ngo nuko abo bakobwa batwara inda z'indaro. Inkuru ya Marie Ange irakoze. Muri kino gihe abanyeshuri b'Abarundikazi bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu ca Tanzania begereje gukora ibibazo bisozera umwaka wa 2018 ushira 2019 hibonekeje abanyeshuri benshi bataye ivyigwa nkuko tubimenyeshwa n'uyu mwigeme. Hariho abanyeshuri bamwe bashoboye gutaha birukanywe bivanye nuko bafise inda z'ibinyendaro, bivanye ku bukene baraheba gose cyane cyane abigeme, bivanye nuko dufise ingorane zitandukanye kuko hariho abigeme bamwe batari kumwe n'abavyeyi babo ari imfuvyi, hariho n'abandi bafite abavyeyi ariko bakaba bafise ubukene, baca habonekana abantu babahenda babaha utuntu tudakwiye bashuhura batwaye inda z'ibinyendaro abandi nabo bagiye kubaka bataragera. Igitigiri c'abana batwaye inda zitifuzwa aho Induta muri uyu mwaka cariyongereye nkuko isoko ryacu ahinduta ribandanya ribimenyesha kenshi ngo biva ku bukene. Abakobwa bari babiri, umuhungu yari umwe. Umukobwa umwe yari yifise inda, uwundi nawe yari yagiye kubaka ataragera. Umukobwa yatashe afise inda yari yiga muri section scientifique mu mwaka wa 2. Uwo mwigeme nawe yari yagiye kubaka ari yiga muri section pédagogique nawe nyine mu mwaka wa 2. Kubatunzi bari mu ngaha nyine mu nkambi bafise utuntu duke bikongera bikava no ku bayobozi bamwe mu mashuri kuko atandukanye kuko barashobora kwikora no kuzo baragiye nabo nyene. Abo bana bahura n'ingaruka mbi nyinshi bitewe nuko guta amashuri. Ingaruka mbi ya mbere nuko abataye ishure, ingaruka ya kabiri naho nuko aja kubaka atageze, ya gatatu nuko atatwara inda akashabura n'iyayicana akabura icepfo n'isharuguru, ya kane nuko mu buzima bwe bwose zo kwama aridoga bivanye nuko atarangije amashuri. Turevye kuba turiko dukora ibibazo ntitubinezerewe kuko tutakwiye, ariko turasaba amashirika uko atandukanye yegamiye ku gisata cyo kuyobora indero cyangwa no gufasha ku gisata c'abakenyezi. Abo banyeshuri basaba ko agateka kabo kogarukirwa, bagasaba ko hoboneka ibindi bisata vy'imyuga vyoboneka abigeme bahuye n'ivyo bibazo bagashobora kubandanya ivyigwa. No mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania muradukurikira ikibiriraho ku rubuga Facebook ijwi ry'Abanyagihugu. Mukanya turatandukira igice cya kabiri c'iki kiganiro. Humura Burundi. Ubu ni wa mwanya w'ikigabane amagara soko y'ubuzima. Uno munsi tubabwira ivyerekeye indwara y'imibembe bita lepre mu rurimi rw'igifaransa. Amagara soko y'ubuzima mugishikirizwa na Emile Ndayishimiye. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'Abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turabaha ikaze bakunzi b'ikiganiro amagara soko y'ubuzima. Uno munsi tubabwira ingwara y'imibembe. Iyo ngwara iva kuki, twoyikingira gute? Ivyo ni bimwe mu byo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Mugishikirizwa nanje Emile Ndayishimiye, umutumire wacu ni muganga Jean Chris Niyubahwe. Imbere yuko dutangura ikiganiro, reka mugenzi wacu Rachel Kagisi abanza tubwire mu ncamake ingene iyo ngwara yifashe mu Burundi. Ingwara y'imibembe yatanguye kwibonekeza ku isi mu binjana vya kera cyane, ico bita moyen âge. Abagwaye iyo ngwara barakumirwa bimwe bikomeye. Mu Burundi ingwara y'imibembe iriho kandi naho nyene abayigwaye baracakumirwa, naho ari ingwara ivugwa igakira neza iyo umuntu yivuje hakiri kare. Iyo umuntu yivuje ateba, iyo ngwara irasiga ubumuga mu mubiri w'uyigwaye mu gutuma acika ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri. Ingwara y'imibembe ikurikiranwa mu Burundi mu mugambi w'igihugu gwanya igituntu n'imibembe
PNRT mufunyafunyo y'igifaransa. Intara za Rutana, Ruyigi, Bururi, Cibitoki na Makamba niho ahanini iyo ngwara yibonekeza. Abantu bashika ku 484 nibo bamenyekanye ko bagwaye imibembe mu Burundi. Mu mwaka w'2015 hagwaye 496, mwaka w'2018 ibitigiri vyaragabanutse gato aho abagwaye imibembe bapimwe bashika ku 380. Uretse ko ingwara y'imibembe ikurikiranwa n'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya igituntu n'imibembe, harishira hamwe ryitwa Action Damien rikorana n'uyo mugambi mu gufasha abamugajwe n'iyo ngwara mu kubaha ibirato ico bita prothèse canke kubafasha kubagorora aho bafise ubumuga basigiwe n'iyo ngwara. Abantu 29 nibo bamaze gufashwa muri uno mwaka w'2019 muri uko kugororwa ico bita la réadaptation mu gifaransa. Ikiganiro ni amagara soko y'ubuzima. Umutumire wacu aratubwira ibitera iyo ngwara y'imibembe, akaba yaganiriye na mugenzanje Marie Ange Irakoze. Ingwara y'imibembe ni ingwara ituruka ku mikorobi y'umubiri w'umuntu, Mycobacterium umwe na mikorobi itera igituntu. Nibaza naco gituma abantu bavuga yuko porogaramu ya mushikiranganji bw'amagara y'abantu ari igwanya igituntu n'imibembe. Ego muratubwiye yuko iyo ngwara y'imibembe ishobora biva kuri mikrobe, bega izo mikrobe zoba zifise amazina yazo zitwa canke? Mikrobe yitwa Mycobacterium leprae, ikaba iri mu mikrobe mu bwoko bw'amabacteri, hanyuma ifata abantu yandukira iva ku muntu ija mu wundi iciye mu nzira z'ubuhumekero canke mu gihe ivyo twita liquide biologique birimwo iyo mikrobe iyo bacteri bivuye ku muntu umwe bikaja ku wundi muntu mu gihe baba basangiye nk'ivyo baryamako ivyo bambara igihe begeranye cane nuko. Muganga Jean Chris Niyubahwe aratubwira ibimenyetso biranga iyo ngwara. Abantu barwaye ingwara y'imibembe ibimenyetso bigaragaza cyane cyane ku ruhu, ariko hari n'ahandi bigaragarira ku ruhu, kubyo twita amamikezi mu mazuru, hari aho ku mitsi y'ubwenge iyo bita nane, hamwe n'ibyo bita amasumbi, akaba no ku maso bishobora gushikako. Birashobora gufata n'amagara ku bagabo n'igitigu n'amasigo, ibyo twita uduti dutwara amaraso. Ariko icambere cyiza abantu bose bamenya kandi ari nacyo cyoroshye kubona ni ku ruhu rero haza amabara. Ayo mabara akaba umwihariko wayo icyo yisangiye nuko ari amabara atumva ububabare cyangwa ubushuhe cyangwa ubukanye, niyo bikanye sensibilité mu gifaransa. Ayo mabara rero iyo umuntu ayafise ategerezwa kwihutira kujya kwa muganga bakamusuzuma, muganga akamusuzuma, ariho rero atasuzuma ibyo bindi byose navuze bifatwa. Ni iki ryanje ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Hari n'ikindi kimenyetso ni uduhere, ariko utuduhere tukaza munsi y'uruhu, cyane cyane tukaba tuza mu maso, ku matwi, aha ku ngohe, rimwe na rimwe ingohe zikamongoka hamwe no gukata gusaba. Duhere tuza turi munsi y'uruhu ni ikindi kimenyetso abantu benshi baba bamaze kubona ku bantu barwaye imibembe, amaso yarahiye. Iyo umuntu atanguye yarembye arembekejwe n'iyo ndwara, kuko haraterwa n'amagufa intoke, ugasanga intoke nengo zaracitse, niko amagufa aba ari indani aba yarabitse, hanyuma intoke zikacika n'ibyo intoke. No ku zuru ni muri ubwo rwego, izuru rigatakaza uko usanzwe tuzi rimeze, ukamenya izuru ryaravuyeko. N'ibyo ni ibimenyetso mugabo ku rwego iyo umuntu amaze kuremba cyane. Haraza ibikomere, ibisebe. Ibyo bisebe nabyo nyine ubwabyo ntibyumva ububabare hamwe n'umuriro cyangwa ubushuhe cyangwa ubukanye. Rero amazi ava muri ibyo bisebe aba arimwo mikorobi z'imibembe. Rero niho mu kwandukira bishobora guca mu buhumekero, bigaca mu byambagwa no mu kwegerana cyane by'abantu bararako cyane cyane. Iyo ndwara mu Burundi iriho, yaba itayihari ntaho bariho na porogaramu yedwe. Ababyeyi yuko porogaramu irwanya igituntu, irwanya n'imibembe iriho, naho ko nabivuze itakiboneka cyane, iboneka cyane ariko iriho
abantu rero ntiboreka kureka kwivuza bibaza ngo barwaye indwara zo ku ruhu zisanzwe iyo babonye bazanye amabara bayakora ko bagomba muri ayo mabara bababara cyangwa ntibumva barikora none ayo mabara umuntu arashobora kumenya rwose yuko agwaye iyo ndwara yibonye ko ayo mabara n'amabara aza ku mubiri wose canke arafise ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri akunda kwigaragaza? Amabara aza ku mubiri hose, ashobora kuza ku mubiri wose akagira uko kuba atumva ububabare, ubushuhe n'ubukanye. Nico kintu abantu bose bagiye kumenya. Ingwara y'imibembe yibonekeza ku bice bingana gute mu Burundi canke bishobora kuba vyaragabanutse bijanywe n'uwo mugambi uhari wo kugwanya imibembe n'igituntu, byo vyaragabanutse canke bikomeza vyiyongera? Ibiharuro naho ntovuga neza iby'umwaka uko bingana, bazi neza ko byateye bigabanuka, nta giharuro neza novuga ngo kingana. Jean Chris Niyubahwe aratubwira n'utundi turere aho iyo ngwara yibonekeza ku bwinshi. Iyo ngwara y'imibembe iyo tuvuze abo ikarira cyane, nta bantu bariho ifata gusumba abandi, ahubwo twovuga ibice by'isi bifata gusumba ibindi. Birazi kikaze cyane mu bihugu byo bita ibihugu bya tropicale cyangwa bya antre-tropique. Aho rero turavuga Afrika yo munsi ya Sahara, tukavuga ibihugu byo muri Aziya n'ibyo muri Amerika y'Epfo. Iyo ndwara yiriye, ariko ku rwego rw'isi indwara isa n'uko yarwanyijwe cyane. Mugabo tugiye kuraba abantu ku bantu mu bwite, nta bantu ikarira gusumba abandi. Yemwe nshuti zanjye nkunda, nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa. Ubonye amagara guhindutse, wibuke ko aseseka ntayorwe. Yemwe nshuti zanjye nkunda, nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa. Magara make akesha amajoro, vyoba vyorikesheje muganga. Yemwe nshuti zanjye nkunda, nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa. Umenetse umutwe, bibwire muganga. Ufise umusonga, bibwire muganga. Uvunitse aho hose, bibwire muganga. Yemwe nshuti zanjye nkunda, nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa. Nico ryanje ryatwese nico ry'Abanyagihugu. Muganga yaratubwiye n'ingene iyo ngwara yandukira. Kuyirinda ni igikorwa cyoroshe, ni ukwirinda gusangira nk'uburyamo n'umuntu mumaze kumenya ko ayirwaye mu gihe ataravurwa, kuko iyo yavuwe arakira ntacyo biba bitwaye nk'abatanduza. Ariko iyo atarakira ni byiza ko abantu birinda ko bijya ry'amazi ava muri turya dusebe twiwe canke biciye mu biribwa abanyabuhumekero byobahabwa bibanga. Muganga Jean Chris Niyubahwe aratanga impanuro n'ingene ushobora kwirinda ingwara y'imibembe. Impanuro nyamukuru niyo iraba abantu bafite ibimenyetso bakibaza ngo n'izindi ndwara dusanzwe tumenyereye z'uruhu byiza nk'isi n'izindi. Abantu ntibazobyitiranye. Iyo ubonye ufite indwara y'uruhu itumva ububabare cyangwa ubushuhe cyangwa ubukanye, ni byiza kunyarukira kwa muganga. Iyo ubonye ugize ibyo bubyimba, uduheri turi munsi y'uruhu mu maso, ukumva turabyimbye mu maso, ku matwi n'ahandi hose, kugira bimwe twita bafite amasumbi, ibyo tegereza kugenda kwa muganga, kubera ko ni muganga abafasha gusubira kwegeranya bya bimenyetso byose. Ahakuru rero impanuro ya mbere iza ku bantu babona bafite ibyo bimenyetso, kuko imbere yaho ushobora kumenya ko uwo mugero ufite uri mu maraso yawe. Utarafatwa n'iyo ndwara yirinda abayirwaye muri bwa buryo twavuga, nta kindi kintu, kuko si indwara igwiriye cyane aho awuciye hose uvuga ngo uragenda urabona indwara y'imibembe.
ariko ni indwara iyo ifashe umuntu ishobora kumubangamira ubuzima bwiwe bukakwakundi bwo kononekara cyane intoke kugeza aho udashobora gukora imirimo isanzwe n'intoke zawe. Ni hano ikiganiro magara soko ry'ubuzima cuno munsi kigarukiye. Ndashimiye mwese mwariko muragikurikirana, nkashimira umutumire wacu muganga Jean Chris Niyubahwe, nkashimira kandi na mugenzanje Marie Ange Irakoze yadufashije gutororokanya ano majwi. Emmanuel Ndayishimiye mwari kumwe, ndabasezeye ndabifuriza amagara meza. Cari ikiganiro amagara soko ry'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Nino ngaha ikiganiro humura Burundi cyo kuwa 12 ruheshi mu 2019 kigarukiye. MSTV Niyungeko hamwe na Fabrice ndi mu rukundo nibo batumye amasanamu n'amajwi bibashikira. Emile Nibasumba nije nakibashikirije mwese mwaduteza abiri naho bugaruka tuzosubira uwundi munsi Imana ibishatse. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.